Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze mwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo ry'icumi na kabiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa haba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Igisirikare c'u Burundi gitangaza ko kitagiye kurera amaboko ku nyifato mbi kimaze iminsi gikorerwa n'umuhari M23. Igisirikare c'u Burundi caratangaje kuri uyu wa kane w'igenekerezo rya cenda Munyonyo 2023 ko kidashobora kwihanganira na gato ibikorwa vy'umuhari M23 bandanya ukora, aho ngo bibangamira ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa vya EAC vyo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo EAC-RF. Nayo kandi ndimo nagushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Makamba hasubiriye kwaduka amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa. Mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi abasangwa bagiriza abahungutse kwanka ingingo zifatwa n'abahoze bagize imirwi hijejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo. Abashasha bagize ibiro vya CNTB muri iyo ntara baranafuse ingingo zafashwe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda. Abasangwa batatu womenya ko bahagaritswe kw'itegeko ry'umushikirizamanza wa Repubulika w'intara ya Makamba mu ndwi iheze, nayo abandi 10 baba mu kinyegero batinya gufatwa. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kubana natwe. Hano makuru ku buryo bw'idonido nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko igisirikare c'u Burundi gitangaza ko kitagiye kurera amaboko ku nyifato mbi kimaze iminsi gikorerwa n'umuhari M23. Igisirikare c'u Burundi caratangaje kuri uyu wa kane w'igenekerezo rya cenda Munyonyo 2023 ko kidashobora kwihanganira na gato ibikorwa vy'umuhari M23 ubandanya ukora, aho ngo bibangamira ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa vya EAC vyo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo EAC-RF. Mw'iryo tangazo umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi hariwe yitwa Colonel Floribert Biyereke yamenyesheje ko inyuma yaho umuhari M23 n'iyindi mihari bisubiriye gutana mu mitwe mu bice vy'intara ya Kivu ya ruguru, ivyo bikorwa vyabangamiye ingabo z'akarere ka EAC na cane cane iz'u Burundi, aho ngo ku magenekerezo ya 21 na 30 Gitugutu 2023 umuhari M23 wabujije imodoka z'abasirikare b'u Burundi bari muri EAC-RF zari zijanye ibifungurwa kwinjira mu birindiro vy'izo ngabo ziri mu burere bwa Kicanga ndetse na Mweso. Uwavugira igisirikare c'u Burundi akaba yaravuze ko ico kibazo bakimenyesheje ibiro bikuru vy'ingabo za EAC-RF kugira ngo zitorere umuti izo ngorane, ariko ngo ntivyashoboye kumvisha uwo muhari ngo wugurure iryo barabara. Kubw'ivyo rero igisirikare c'u Burundi kikaba caraciye kimenyesha ko kidashobora kuguma cihanganira ingendo nk'iyo, ko rero izo ngabo zaco ziri mu butumwa bwa EAC-RF zitegerezwa gufata ingingo zibereye. Twobamenyesha ko iri tangazo igisirikare c'u Burundi kirisohoye inyuma yaho umuhari M23 werekaniye ku mugaragaro abasirikare bivurwa ko ari abarundi bafatiwe mu mirwano ikomeye yabaye kuri uyu w'Imana uheze muri teritwari ya Masisi, aho hari n'abandi basirikare b'u Burundi bimaze kumenyekana ko bahasize ubuzima mw'iyo ntambara. Bandanije ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nkushikirize ya nkuru nari ntanguye nkushikiriza mu buryo bw'impfunyapfunyo ivuga ko mu ntara ya Makamba hasubiriye kwaduka amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa. Mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi abasangwa bagiriza abahungutse kwanka ingingo zifatwa n'abahoze bagize imirwi ijejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo.
Abashasha bagize ibiro vya CNTB muri iyo ntara baranafuse ingingo zafashwe mu myaka y'1990. Abasangwa batatu womenya ko bahagaritswe kw'itegeko ry'umushikirizamanza wa Repubulika w'i Makamba mu ndwi iheze, abandi 10 baba mu kinyegero batinya gufatwa. Ayo matati y'amatongo hagati y'abasangwa n'abahungutse bo muri komine Nyanzarake yasubiriye kwibonekeza cane ku mitumba ya Buheka muri zone Kazirabageni yo muri komine Nyanzarake. Abasangwa bo kuri uwo mutumba bakaba bamenyesha ko imirwi itandukanye yaciye imanza mu ntumbero yo kunywanisha impande ziri mu matati, ariko abo bahungutse baca bitura iyo mirwi nyene uko ihinduye ibiro biyirongora, ahubwo akaba ariko abasangwa bidoga. Abo basangwa bakaba bavuga ko baguma batumwako agasakisaki n'ubutungane i Makamba mu gihe bene ayo matongo bamaze kwicwa mu gihe c'intambara bagasiga abapfakazi n'impfuvyi. Abasangwa bo ku mutumba Buheka bakaba basaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo c'amatati y'amatongo gihanze abo banyagihugu na cane cane ko kuva mu myaka y'1990 umurwi mushasha wose uhindura ingingo z'uwahahora, uko akaba ariko babibona. Kuva mu ndwi iheze abantu batatu bo kuri uwo mutumba Buheka harimwo umukenyezi bari mu gasho ka parake ya Makamba kubw'amasoko yaho nyene. Hampande y'abo bantu bahagaritswe, abandi 10 bo kuri uwo mutumba nyene baba mu kinyegero ku bwoba bw'uko bahagarikwa ku bw'ayo masoko nyene. Abasangwa twavuganye bakaba bavuga ko batazotanga amatongo yabo kuko ata na hamwe bafise boca baja. Uko ni nako bimeze ku mitumba itandukanye muri komine Vugizo. Imiryango y'abasangwa iromorwa na sentare idasanzwe y'amatongo n'ayandi matungo kuva muri Mukakaru. Bamwe bavuga ko batamenyeshejwe ingingo zafashwe na CNTB imbere y'uko ihagarika ibikorwa vyayo. Abandi kandi bakavuga ko bari barindiriye uwundi murwi usubirira CNTB. Musitanteri wa komine Nyanzarake Marie Goreti Irankunda akaba avuga ko atazi ayo makuru. Ku rundi ruhande rwiwe Celestin Sabushimike arongoye umutumba Buheka aremeza ko azi ko hasubiriye kwaduka amatati y'amatongo hagati y'abasangwa n'abahungutse. Nubwo biruko ariko nta muti n'umwe atanga mu ntumbero yo gukinga ko amazi arenga inkombe. Tubibutse ko zone Kazirabageni yo muri komine Nyanzarake ariyo yari yabaye intandaro yo guhagarika ibikorwa vya CNTB mu mwaka w'2014. Iyo ngingo yari yasabwe n'abashingamateka bo muri iyo ntara ya Makamba inyuma y'aho abasangwa batanguriye imyiyerekano yo kwiyamiriza uwo murwi. Ibiraro ku mabarabara yinjira muri iyo zone vyari vyasituwe mu ntumbero yo kuburabuza ibikorwa vya CNTB. CNTB womenya ko ari umwe mu mirwi yari itegekanijwe n'amasezerano ya Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi 2000 yatumye intambara yari imaze imyaka irenga 10 ihagarara mu Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe yigenga yagiriza ubutegetsi kuba butashizeho uburyo bwari bwumvikanywe ko mu ntumbero yo gushumbusha abasubije amatongo ku bushake bwabo. N'abantu bari baguze amatongo canke amazu yari yaranyazwe mu gihe beneyo bari barahunze igihugu. Akenshi abahunguka n'abahutu batahuka bavuye na cane cane muri Tanzania, abasangwa nabo bakaba ari abatutsi. Umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo kudasubira kuwongera ikiringo inyuma y'aho gihereye ku wa 12 Ntwarante 2023. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Gitega ikigo OBR cadugije ibiciro bikotwa ibibanza vy'idandarizo. Abadandaza barababaye. Mw'isoko nkuru ya Gitega mu mugwa mukuru wa politike w'u Burundi, ikigo OBR caradugije amafaranga akotwa ibibanza vyo kudandarizamwo. Kubw'abadandaza bakose ivyo bibanza bafise amakenga ko bagiye gukora bahomba kubera iyo ngingo. Kuva ku wa 25 Gitugutu guheze, ikigo OBR caratanze amasezerano mashasha ku badandaza bo mw'isoko nkuru ya Gitega. Ikibanza gitoya cavuye ku mafaranga ibihumbi 10 y'amarundi kija ku mafaranga ibihumbi 70. Ikibanza kigereranye cari ku bihumbi 22 vy'amarundi, ubu kigiye gukotwa ibihumbi 100 vy'amarundi. Ku bibanza biri inyuma y'isoko hafi y'ibarabara y'ikaburimbo, ikibanza kizokotwa ibihumbi 200 ku kwezi. Uko akaba ariko abo badandaza batomora. Baridoga bakavuga ko batazobishobora. Bamwe bavuga ko bashobora guhomba bagasaba OBR kumanura ivyo biciro bafatiye ku bukene buri mu Burundi.
abo badandaza nyene bazotegerezwa kuriha ibirarane vy'amezi ane kuva muri Mukakaru gushika muri Gitugutu 2023. Umwe mu ndongozi za OBR yavuze atidondoye asaba abo badandaza umwe wese kubaza ivyiwe mu buryo butomoye agatomora ati tuzoshika ku rubuga gusuzuma. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari nabateguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe naho utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ugire umunsi mwiza.